murakoze kumpa ijambo. Hama nitwa Fleury, nkaba nje nserukira ikinyamakuru Fleury TV. His Excellence Paul Kagame, hari amakuru avugwa ko mu Rugwiro Village canke mu Rwanda hari abo baba kubona utameze neza, ufite afise imigwe myiza, ufise imigwe mibi, bigashika ukidoga bakakubona umera nk'utsimbira ibirenge hasi, utsita ibirenge hasi, uzunguruka mu biro bishajije, kandi vyitwa ko murongoye igihugu kimeze neza, igihugu giteye imbere, igihugu gifise isuku, igihugu kiri mu mahoro kandi kiri mu iterambere riteye ubwoba muri kano karere ka East Africa. Mufise ikibazo kihega nyene cubahiro. Mwatubujije kwica? Muvuze? Mwatubujije kwica? Bon. Ndizera mu bababujije kwica sindimwo. Mugabo ivyo ntitwo biteba ko cyane kubera n'umwana muto aratwo kwica ari bibi. Nta muntu numwe atazi ko kwica ari icaha. Iruhande y'icaha kwica no gusesa amaraso, kwica ni gukura ubuzima mu muntu ameze nka jewe canke nka mwebwe, agasiga umuryango impfuvyi, abapfakazi, hanyuma akaja mwisi y'abapfuye. None mwebwe mwoba mubabajwe nuko bababujije vy'ukuri kwica, canke kwica iwanyu birasanzwe, canke mwebwe kwica mubona ko ni kintu mengo ni game? Mutishe mubura amahoro bigenda gute? Iyo mutishe basi okay, barababujije kwica, bigaragara ko vyabababaje. None bigenda gute ko n'amadini mu Rwanda, abayisilamu, abagatolika, abaporoti n'ayandi menshi mu bitabo vy'amadini birabuza kwica? Imana irabuza kwica. Hari ahantu handitse ngo ntukice mu vyagezwe muri Kuvayo nimba ntihenze neza. None nimba vy'ukuri mubabajwe kwica, mubabajwe nuko bababujije kwica, amadini yo okay, ndibutse ica amadini tucihoze, ndibutse ko amadini yose mwaya supprime. Okay, none ko mwumva abana babujije bikabababaza, ubu mugiye kubigenza gute? Bizoca bigenda gute? Ariko aba bantu batwicaye ntabwo ari abo kureka gusa ngo bagende gutya. Okay, none ko uvuga ati ababiciye ntivyo kwijana, siko? Tukaba tuzi ko mwaraye musinye amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo, kubaha imbibe, kutavogerana. Abo mwifuza kuja kwihorera, aho mwifuza kuja kwihora vyitwa ko banyegeye ngo mu mashamba ya Kongo eka no mu turere nkuko duhora twumva mu bivuga, mugiye gukoresha strategie, mugiye kubikora gute? Kubera ko ndi bumwice mukajya kufunga cyangwa mukajya kugira gute, akagenda akamwica yarangiza akirasa. Okay, nico gituma tumaze iminsi tubona mu Rwanda hari abahambwa imisaraba itagira amazina. Mu Rwanda amaze iminsi aboneka imvashasha batabona abaje kubahamba, canke bakabona abantu baje guhamba badaherekejwe, akaza nk'umuntu umwe agarundayo agaterera isanduku mu mva, hama agaca yigira imisaraba ngo iguma yibonekeza itarigira amazina. Nuko muba mwabigenjeje, muragenda mukica kamwe mugaca akagenda akamwica yarangiza akirasa. Okay, ubu ndabitahuye. None ga nyene cubahiro, kubaho usoboka ukagenda ukica kamwe ukagaruka, wumva ivyo bintu ari ibintu vyoroshe? Mwumva mubanye navyo vyoroshe mu mutwe? Biraboroheye kuvyakira kubona ugenda ukica ukagaruka? Urumva uburemere bw'ubwo buzima bwacu bw'u Rwanda ko bumeze? Ntabwo ari ubuzima busanzwe. Canke nico gituma ubona vyagabanije n'ingenzi mu gihugu c'u Rwanda, kubera yo gutinya iyo system yo kugenda umuntu akica agaca yigarukira kimya kandi akaryama agasinzira. Ujye mureka kubikinisha. Uyu muntu bamuzanye bate? Bamuzanye mu isanduku ari abantu babiri, shoferi n'umuntu mu isanduku nziza. Bigaragare ko ari umuntu bashobora kuba bishe kuko ntago ari uw'ibitaro. Ibitaro bifite ukuntu bishingura abantu babo, bafite naho babashyira. Ebwa turakeka yuko wenda yaba ari umuntu wishwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kubera yuko uyu muntu aguye kwa muganga n'ibipapuro biba bigaragara agashyingurwa